silali na kuota, usingizi sipati wanijia, sauti yako sabuni wanikosha. You need my baby, you can get all every simple things. I make it big surprise. Oh baby, feel alright. Alright. Mbasaba gusa nuko supportinga kuntega amatwi, kurikirana imbuga zanje na hariya nababwiye hajya tugurisha hajya kugira ndonke agafaranga nyene kugira ngume mbaha ibintu byiza. Yego. Yesai, abakunzi ba PITV mumeze gute? Iyo mwumvise Moses Angelo mwumva babwira amateka y'abantu babaye rurangiranwa mu nkino ndetse no mu bindi. Uyu munsi rero ni entertainment, kwidagadura, kwiryohererwa, aho tubazanira abaririmbyi batandukanye, abakomedien bakabatwenza ndetse no gwaruka rufise impano zitandukanye. Ya nkuko rero mubibona uyu munsi kuri kamera zanyu za PITV turi kumwe n'umusore akiri muto, uwo nawe akaba ari Kari Amor, akaba ari umwe mu baririmbyi bakiriko baraza babyifatamo neza. Reka ndamuhe ikaze kuri kamera za PITV. Hello, ni sawa? Amahoro cyane, umeze neza? Ndashima, meze neza. Ndabona kabisa waberewe, umeze fresh. Bisanzwe tu. Yes, niko rero Kari Amor, tumaze imisi tubona ibikorwa byawe kuri YouTube, umwe mu baririmbyi bariko baraza. Kuba takuzi wo bidondora bakamenya wewe uri we. So jewe kumazina abavyeyi banyise yitwa Ndikobwayo Cedric Amore. Ya bakaba banzi ku izina rya Kari Amore, ariko rero mu muziki siryo banziko. Banzi nka Inspire Boy. Wow. Ya ni kubakunzi ba PITV murumva yuko dufise umusore yitwa Inspire Boy, kurundi ruhande akitwa Kari Amor. Basi tutanguye rero mu muziki bakuze nka Inspire Boy, ahandi naho nka Kari Amor. Tubwire bimeze gute, nihe baguhamagara Kari Amor ahandi Inspire Boy? Bo Inspire Boy niryo nise mu muziki iryo rijanye na kariya y'umuziki gusa. Hama Kari Amor ni izina banzi ko muri music video ya kuko hambavu y'umuziki sanzwe nkora music video direction ya ndo mu director. Muri make wowe uri mu producer. Kabisa niko rero tubwire Kari Amor. Ibikorwa byawe rero mu muziki wabitanguye gute, byagenze gute kugira ngo wumve ko utangura umuziki mu gihe usanzwe ukora ibya production? Umuziki utangiye vuba kabisa, nta namezi angahe aheze. Ya gusa kuva kera cyane niyumvamo umuziki to. Niyumvamo umuziki mu minsi heze niho navuze kubera intoririmba bigume binzamo bigenda tu. Avuga hano ukora akantu nyene kagenda neza cyane. Uyu munsi ufise indirimbo zingana gute kuva utanguye rero? Bo indirimbo natanguriye ko ni zine. Zose zikaba ziri ku ma platform, so Spotify, Boomplay, Deezer, za Amazon n'izindi zose muzi. Ya ariko kuri YouTube imaze gushira ko zitatu gusa kuko nagiye nayirekuye nka EP, ariko nagiye ndekura indirimbo imwe ku yindi. Bamaze gushira ko indirimbo zitatu, imwe niyo nzoshiraho mu kwa mbere. Ego turabona yuko indirimbo zawe zikiri ama audio. Bigenda gute ntugire video uno munsi habuze iki? Bo no buryo butaraboneka neza. No buryo butaraboneka kandi sinishimye yuko notangurira ku ma video. Nashatse iyo EP ndayibahe kwanza, hama izikurikira niho nosohora audio video. Dusanzwe tuzi yuko ibikorwa byo kuririmba kenshi usanga abaririmbyi bafise management, abantu babafata mu mugongo.
wewe bimeze gute? Ni wewe wibako canke urafise umuntu agusapotinga? No, nta muntu ndagira supportinga kandi nta management ndimwo. Ya nkora nyene kubwiwanje tu. Ukunda kuririmba muri style imeze gute? Mbo je nibonamo style zose na hip hop byose, rap byose urakubita. Umunsi umwe nzobazanira hip hop umutwenge. Gusa kenshi nkunda kuririmba R&B, ya za Afrobeat. Yes. Hanyuma rero wewe bigenda gute iyo uri kurandika, wandika wisunze iki? Bo kenshi nisunga urukundo. Ya kuko nigo mbona umengo bayogoje benshi. Usanga hari ababyigenzamo neza mu rukundo. Hari abo bo novuga gute, hari sinzi ukuntu no bisigura. Hari abo rumereye neza n'abo rumereye nabi. Byose nibyo ndirimba rero. Ego kari amor. Dukunze kubona rero abaririmbyi bo muri kino gihe benshi baririmba bisunga urukundo kandi ibyo bintu byarigeze gutera ikibazo bavuga ati kubera iki abastar b'u Burundi baguma bisunga urukundo ariko ntibapike ku yandi mateme. Wewe nta style nshasha wobuzanye yindi teme uvuga ati jewe nje nk'umuntu atandukanye n'abandi mu muziki w'u Burundi? Mbo urumva mu bisazwe ukiza kwanza uza utagetinga generation. urunganwe ya uza kwanza utagetinga generation. Urazi generation mbo n'abantu bisanzura sana mu rukundo cyane bakunda kwiryohererwa kwitagadura ibintu nk'ibyo. Nuko niyo mpamvu tangura tuje muri iyo ntumbero hama tukagenda ducishamo n'ibintu ubundi buzima busanzwe n'ibindi nyene umuntu yoririmba bimwinspire. Akazina ka inspire boy mu muziki utanga inspiration kuri bande? Ni benshi babonye inspirako kandi ni benshi ni inspirako. Ego umuntu aguha inspiration uri uvuga ati jewe ndamukunda niwe yatumye mbere numva no kwandika cyane ninde? benshi kabisa, benshi sinawavuga ngo ndabahetse. Gusa haba harimo umwe rudende uvuga ati uyu kweri ndamwemera tu uko bimeze kose. Mbo je singira ngo umuntu umwe ni inspirako. Ni inspira kuri benshi. Simvuga ngo uyu asumba uyu ni ikiniki. Hari ikintu gusa akora nkakunda. Nawe hari ikintu nyene wokora nka kwinspira. Mu Burundi umustar ukunda wa mbere ninde? Mu Burundi ni benshi kabisa. Ni benshi. Bose ni inshuti. Bose bakora neza. Yego. Abastari b'u Burundi bamwe baridodomba bati nta mafaranga turonka. Ubwo wewe ntabwo bufise uvuga ati nzohomberayo kuko twarabonye benshi banabivuyemo. Oya, urumva mu muziki nuko nyine tugitangura nta buryo nta management nta udufasha. Gusa mu muziki harimo amahera tu. Urazi ugurishije indirimbo zawe uronse abantu benshi bagukurikirana kuri izo mbuga na social media aho inyuma ku ma platform amahera arinjira tu. Yego. Kuri YouTube yawe turabona mengo urafise aba subscribers baringa 1000 kandi atanumwaka uramara. Izo nguvu wazikuye? Mbo YouTube yanje urazi yuko nivuza inyuma yuko ndi umu director inyuma y'umuziki. YouTube nayitangiye kuva kera, ubu niho nacenda yihindura y'ibikorwa by'indirimbo gusa. Gusa ubifise subscribers 10,000 n'amajana 5 n'ibindi sinibuka. Gusa
turacagwana rero ku masaha turabe ko watching time yeah kabisa ngira ni buke bizoza Yego. nuko rero Kari Amor ducishirize ko rero ku ndirimbo umaze gusohora muri zine umaze kuririmba indirimbo zibiri z'igiswahili na zibiri z'icongereza aba rero nka tubiri kamwe k'igiswahili nakandi k'icongereza kugira ngo abakunzi ba PITV bavuga ati Inspire Boy kabisa aje azananye umuriro udasanzwe. silali na kuota usingizi sipati wanijia sauti yako sabuni wanikosha nipatacho kidogo naridhika hasa pale nikiwa nawe you're my motion you're my emotion tell me baby you're my motion you're my emotion yeah iyo ikaba yitwa my emotion yeah batumva icyongereza washatse kuvuga iki bo ni indirimbo nyene ivuga ku rukundo urukundo nyene kujya wumva bo na hantu narindi nari napfuye mu gihugu gato gusa umukunzi wanjye ndamusize mu Burundi ariko kujya aguma nkumbura nanjye ndamukumbura nibyo bintu byanzaniye iyo inspiration yo kurimba uwo muziki yeah ni byinshi bivugwamo ngaho ujamo no mu cyongereza twumve how we make you feel like queen baby if you be mine everything you need my baby you can get all every simple things I make it big surprise oh baby feel alright yeah. Yes niko bakunzi ba PITV turi kumwe na Inspire Boy uwo bita Kari Amore akaba ni mu producer murumva yuko ari mushasha mu muziki w'u Burundi akaba asanye mu vuduko ku ndirimbo ziwe za kamana ndumva kabisa uje kwatsa umuriro yeah kabisa yego kabisa abantu ndibaza bazokunda indirimbo zanjye neza cyane wewe nka Inspire Boy mu myaka nk'itanu ubona ugomba kusoba ugeze he muziki wawe vision yawe mu myaka itanu ego bose novuga ngo zo wamaze gukora iki ko byose n'Imana ibipanga ego ya sinzi gusa nguma shiramo imbaraga gusa nkora ibintu bikundwa n'abantu abantu bazokunda bumviriza bakumva ego uyu no muziki ya nibyo shaka gusa guha abantu icyo mbasaba gusa nuko supportinga kuntega amatwi kurikirana imbuga zanje na hariya nababwiye hajya tugurisha hajya kugira ndonke agafaranga nyene kugira ngume mbaha ibintu byiza yego kumbure rero turiko turegereza ku musozo w'ikiganiro cacu nk'abagomba kumenya indirimbo zawe bozisanga ku mbuga izi so indirimbo zanje zira ahantu hose kuko ubwa mbere kwanza ntarazishira no kuri YouTube nabanje kwanza kuzishira ku ma platforms za Boomplay, Spotify, Amazon, Deezer, zose ama platform yose adandaza umuziki ziriko ya kuri YouTube niho nagiye kuri nimwe n'ubu ugiye kuri YouTube zisanga kumbure abakunzi ba PITV bafise inzara n'inyota yo kubona ibikorwa byawe mu mashusho video clip wababwira ati mu mezi 5 ari imbere nzoba namaze gusohora ya mbere vuba cyane si mezi 5 ko shaka nko mu kwa mbere canke mu kwa kabiri nzorekure audio video yes rero bakunzi ba PITV murabona ko turi kumwe n'umusore ari we Inspire Boy Kari Amor mwamaze kumva byinshi kuri we nuko rero Kari Amor turagushimiye cyane kugira akajambo kamwe ubwira abakunzi ba PITV ndabakunda cyane kandi sinzobavana ku mutima ambira bagira subscribe subscribe kuri TV Peace International TV yeah kandi mugume mu kwikirana hafi
no ku mbuga zanjye zose mujye ko murandonka mugire follow kuri IG yanjye, follow kuri Facebook ya page yanjye, subscribe kuri YouTube channel yanjye no ku yandi ma platform ndahari. Nuko rero bakunzi ba PITV mwari kumwe na Kari Amor Inspire Boy na jewe Moses Angelo, turabashimiye cyane uburyo mubandanya mutwitwararika ukubuke ko bwije, mukagira subscribe, mukagira share na like ku biganiro byacu byiza bya Peace International TV. Bye bye naho butaha.